Bakunzi ba Linux TV ndabahaye mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye nkuko mubizi muri kumwe na Gloria Vira Mugabekazi. Ikiganiro cuno munsi ni impano yanje, twaba twagendeye umuntu twamusanze ahantu asanzwe arangurira imirimo yiwe, reka tumuha akanya twidondora. Mushinga ntahe mwaramutse? Mwaramutse cyane. Yego turashima. Twidondora. Murakoze cyane. Je nitwa Ndikumana Patrick, iryo zina ryanje. Ibikorwa bya misi yose ndi umwungere w'ishengero. Yego. Mbega aha tugusanze mwatubwira hari mu Carama Avenue Muka nimero 80 Carama ya mbere, ni zone Kinama, komine Ntahangwa, mu gisagara ca Bujumbura. Iyi eglise yanyu yitwa gute? Iyi eglise yitwa 3-in-1 Ministries. Nkuko twababwiye turi mu kiganiro impano yanje, mbega impano yanyu yoba ari yahe? Mfise impano nyinshi. Yego. Muzitubwira. Mfise impano yo kuririmba. Yego. Mfise impano yo gucuraranga. Nkiri muto narakira n'umupira. Yego. Narashushanya nkagira utugenegene. Yego, ndashobora gusobanura indimi. Yego. Interprete. Yego. Tandukanye nyene zobeshaho umuntu. Impano ni nyinshi ntazo ariko bivana niyo mushaka mwebwe ko tuvuga. Patrick, mucuraranga ama-instrument ayahe? Bo nahereye kuri gitari. Gitari niyo kera zari cyo no kwita accessible, nizo zaboneka cyane. Yego. Hama ndagirwa ubuntu amapiano ntiyari bwabe menshi. Amapiano rero yatanguye gushika ngahe Bujumbura muri ico gihe, muri yo myaka nca nkorokera kuri piano rero. Okay. Numva ari byiza cyane. Nkundire twifokalize cyane ku mpano yawe y'uburirimbyi. Yego. Mbega Patrick, mucuraranga indirimbo, murimba indirimbo z'Imana canke? Yego, ndirimba indirimbo z'Imana kuko niho hantu nakuriye, niho hantu novuga yuko nitahuye ndimenya ndatahura impano yanje. Yego. Ncuranga gospel, indirimbo z'Imana. Yego. Mwatanguriye kuririmba kuva ryari? No kwita yuko kuva nkikizwa. Urabona ama eglise muri ico gihe nta kindi kintu baguha. Ufise ingabire cyangwa ufise wiyumvamo umuhamagaro, nta kindi kintu wakora. Wacuririmba. Baca kurumika muri chorale, swati y'ugwaruka, swati Sunday school cyangwa central, byavana n'imyaka ufise. Yego. Amacani sandi muri chorale uko nyene. Yego, ncanisanga ndiho ndaririmba, ariko nsubiye inyuma gatoya. Kera muhira hari inanga. Narambona umutama curanga inanga. Oya inanga y'ikirundi, inanga y'ikirundi. Hari inanga, hari ikembe, hari ikintu bita icerezo. Cerezo ni nk'indaro. Akazu k'abatama ba kera babikamo ibicurarangisho kavukire. Rero mu nyuma nyene nca nibaza nyene yuko ari ibintu by'abatama gusa. Yego. Baranyigisha kuririmba ijwi ry'inanga buhoro buhoro wongorera. Yego. Patrick, ndakunze kuraba indirimbo zanyu, nkumva ziri muri style cyane y'ikirundi, mu midiho y'ikirundi. Yego. Woshobora kuturirimbira agahofa k'indirimbo imwe iyo ari yo yose kugira ngo tuzoshobora kubandanya? Yego, indirimbo ni nyinshi twanditse kandi twayirimbye, ariko nagomba ndirimbe gusa karufre k'indirimbo yamenyekanye cyane gusumba izindi, naho zose zamenyekanye. Yego. Aho twojana n'abantu. Hari indirimbo ivuga ngo mu kirimiro yaradutabaye, Yesu niwe mutabazi. Mu mugamba yaradutabaye, Yesu niwe mutabazi. Mu buyenzi yaradutabaye, Yesu niwe mutabazi. Mu buragane yaradutabaye, Yesu niwe mutabazi. Ukabona rero nshuti yanje, ukabona ugeze ku ruzi udashobora kwambuka, uririmbe ya ndirimbo tabaza Yesu, Yesu niwe mutabazi. Wow. Kari mu mudihi waha ako karirimbo? Ako karirimbo twaravanze ritme twokwita ko ari umuyebe, dushiramo umutsibo n'akanyarusizi. Umutsibo nawumvise. Reka Patrick, ndakubaze
nkuko mubivuze mwatanguye kuririmba kuva kera Yego. kandi novuga nti indirimbo yanyu gushika ubu unye abantu bacayivuza mu manza abantu baca baracayitamba mbega wiyumva gute ugiye ahantu kumva bariko baravuza indirimbo y'uwawe? Bo icambere coco namambwira abantu ati umuntu wese ahari mu buzima ntabwo ari fluid azar simanuka kuba ubayeho uriho kubera ndiho kubera uriho. Umuntu wese arafise cyamaze numva yuko kumbe naje nagize ico contribute nagize ico nterereye mu kunezerwa kw'abantu mu kubaho kw'abantu ariko kandi ni message iri prophétique n'ubutumwa buri prophétique. Twabaye mu bihe abantu bihebuye mu bihe abantu batabona imbere batabona inyuma ariko hacaza iyo ndirimbo mu mutima ati ndumva imirindi yo gutabaho malgré la situation malgré ibihe ducamo iki n'iki. Rero icyambere ndaryoherwa kubona yuko abantu bariko bararirimba banezerwa batamba mu mudiho w'iwabo. Burya umuntu atagira akaranga hari umuntu yavuze ngo utakaranga namba ngo ukaba watayibanga sinzi abatayibanga iki n'iki nta umuntu mu bimugize umuntu agirwa n'imico yakuriyemo y'iwabo agirwa n'ururimi we n'inyifato. Rero ndahimiriza cyangwa ndaryoherwa cyane iyo mbonye abaririmbyi baba ba gospel cyangwa abaririmba izindi mu ndirimbo zabo bwa mbere haba hariho message bwa kabiri baririmbe mu mudiho w'iwabo. Yego biramimba. Patrick hari intambamyi wawe warahuye nazo muri carrière yawe y'umuziki? Yego intambamyi ni nyinshi. Mutubwira zingahe? Intambamyi ni nyinshi reka mvuge zibiri gusa zikomakomeye. Yego. Natanguye kuririmba ndirimba rap. Okay. Nimba rap ndaja muri R&B. Mugabo nisanga yuko niho ndatakaza karanga niho ndatakaza identité. Nkitangura kuririmba indirimbo y'umudiho w'ikirundi natanguye mu ndirimbo y'amayaye y'umudiho w'amayaye. Yandutiye byeri na musiteri nico gituma n'umutobe kandi naho nubura jewe nonwama zinkamushima. Iyo ndirimbo rero turirimbye abantu benshi baradukengereye ngo tugiye mu bintu by'igitwa ndabyite gutyo ngo nta kuntu ngo twoba turirimba R&B turirimba rap ngo tuje mu bintu by'ikinyagihugu. Rero harabaho icyo no kwita conflit de génération. Ndiyumvira none je nserva bande ko ntari umunyamerika ko ntari umunyaustralia ko ntari umunyaburaya abantu bakeneye kumva ibyo mvuga ba mbere tuvuga ururimi rumwe n'abatubana n'abatureze batuvyaye nibo bakeneye kumva message yanje bwa mbere kandi mu mudiho wabo kuko byarantangaza eka ndayivuge gutyo wasanga mu manza z'abakristo bakeneye kuryoherwa imanza z'ikirundi bagiye gusaba mu kirundi gusaba umugeni canke imanza zose za mariage mu kirundi bashize ko ico gihe hari indirimbo z'amaklebe ya higa n'indi klebe zari zibiri umudeyo klebe nk'izo tugasanga rero bariko bakora n'abakristo babuze indirimbo y'Imana. Rero je byabindamo gutyo none naje no kuri mariage yanje nagenda gusaba none naje nzokoresha indirimbo idahayagiza Imana kandi n'umuntu w'Imana ubwa mbere mbaye solution ku bantu tubaye solution ku bantu bayifuza abantu basenga Imana cyane bagira kandi mu Kirundi sikuvuga ngo ni nziza ko zirahanura umukobwa yagiye zihanura umuhungene yubaka n'ingene n'imico y'Ikirundi ariko hari igihe dutamba tutazira Imana kubyiba yakoze mu rubanza na message ibirimo. Defi ya mbere rero intambamyi iba intambamyi yo kubigwanya. Nsanga abarundi ntibakunda intuze yawe ntibakunda imico na karanga kabo bariko batakaza imwe twita identité.
intambamyi ya kabiri ni kudashigikirwa, kudafatwa mu mugongo nabande n'abarundi bose, kuko ijya ndirimbo tuvuza canke turirimba zikoreshwa n'abarundi bose, abakijijwe n'abadakijijwe, abizera n'abatizera n'abataja mu nsengero barazivyina. Ariko kandi ugasanga hariho ibintu no kwita yuko ntibagura CD original, ntibagura indirimbo kwa mweneyo yayikoze, bagenda mu studio kugura indirimbo za 2 z'igihumbi nshyiramo ya 500. aho ugasanga rero wa undi yakoze ijya ndirimbo ntariko araronka inguvu zimusubiza kandi muri studio. Yego hama iyindi no kwita ko ari nk'intambamyi ni ya gatatu, ni ya promotion, amaradiyo, amateleviziyo, abantu bashobora gushira indirimbo buriya mwebwe abamenyesha makuru murafise uruhara. Indirimbo naho noba nayikunda kwiforsa kuyumva, kuyinyumvisha sanga nayikunze. Donc indirimbo zacu rero zarabuze espace ikwiye yo kugirirwa promotion nk'abarundi, nk'indirimbo z'ikirundi. Izo ni zimwe mu ntambamyi nyinshi usanga abantu bahura nazo kubyo bambagije. Murakoze. None ku bwawe nihe solution woterera kugira ngo ivyo bintu byose bive mu nzira, hama namwe mushore muri uwo muziki wanyu kuronka agatubuzi, donc uwo muziki ukakubeshaho? Kubaho n'ikindi kintu, ariko kuwuteza imbere n'ikindi, kuwubeshaho je naho ntoba, ariko kuko iyo umuntu akoze ikintu ca art, ikintu wanditse cyangwa ikintu usohoye kizoramba kugusumba wewe, ijambo uvuze rizoramba kugusumba. Rero nosaba yuko ubwa mbere abarundi bose twohindura ingendo, tugahindura ibyiyumviro, tugakunda iby'iwacu malgré uko bimeze kose, tukabikunda, tukabikundisha n'abandi, kuko nta muntu yadukundishije Sebeni. Hano ndavuga imidiho yo hakurya muri Kongo canke rumba, priske bayivyina bene bakayikunda, wowe bagiyemwo uri oblige yo kuyikunda canke kuyivyina. Natwe rero priske twokora indirimbo basi guhindura umudiho. Narakoze muri studio, indirimbo yose wogira wo composer, wo kwandika, hajya mu guhinyanyura urashoboye gushiramo akantu, naho atoba ari ikirundi pire 100% ijana kwijana, ariko urashobora gushiramo loop, ikintu bita loop, cyane ugashiramo ama beat, amatoma amwe, aho umuntu yumva ko hariho mélange ya folklore, mélange y'ikiwanyu kacumva ko kirimwo. Ko wumvise indirimbo zo muri Moyen-Orient, hariya muri Maghreb, hariya za Israel, za Jordan, urumva yuko hari kure yazo zisangije zonyene. Iyo ufite indirimbo zo muri Kongo, urumva yuko naho yoririmbana n'umuzungu, naho yoririmbana n'umunyamerika cyangwa n'umwarabu, urumva yuko ashiramwo akantu kiwawe. Naho yoririmbana na bayusundu bo muri West canke bajya abandi bo muri Afrique du Sud, arashiramwo kiwawe. Rero tubikunda iby'iwacu kwanza ubwa mbere, ntawe uzobidukundira, nta n'uzobidukundisha, twebwe tubikunde, tubikundishe n'abandi. Cya kabiri naco nuko kugira promotion, twobipromotinga cyane twabipromota, twabipromotinga ku buryo bwaho amaradiyo, amesha makuru, abama studio, ahantu hose bavuza indirimbo bakabikundisha abiwacu. Hama kubiki bitoja mu mashuri, bitoja amashengero no ku rwego rw'igihugu, hakabaho ama journée nationale culturelle, hakaba ama journée nationale y'intambo gusa z'ikirundi ku mashure, kuko niyo bagize bijya bita ama kermesse cyangwa boom, usanga ama hip hop n'ama R&B,
ariko hakabaho filozofi na politike yo kubikundisha gukundira iby'iwacu. yego hama bakabateza imbere kuwakoze neza vraiment bamuronse agafashanyo cyane uburyo bwotuma atera imbere cyane asubira gukora n'ibindi bintu. Yego aho ni muri gouvernement rero. Yego Patrick, turakunze kumva abantu batubwira bavuga yuko generation y'ubu unye muri gospel iri muri plus muri commercialisation y'indirimbo gusumba muri evangelisation, kandi indirimbo za gospel zisanzwe gutanga ubutumwa bw'ijambo ubutumwa bwiza ku ijambo ry'Imana. Mbega byo mu bivuga kwiki? Ubwa mbere ni uguta umurongo. Ndikanje kuri pare kwanza yo y'ikintu ku muntu abakora muri ubwo buryo. Yego. Ariyo motivation yiwe. Kuko ikintu cyose umuntu agikora bivanye n'intumbero, kuko hari igihe umuntu arihisha afise motive canke insiguro yuko agiye gufasha imfuvyi, ko agiye kurira abana makaye ishuri bagiye batangura ishuri canke agomba gukora ikintu cadre social. Yego. Ariko hari undi muntu usanga avuga ati jewe ngira rero ndandaze ingabire yanje y'uburirimbyi. Ibyo si byiza kuko uba wataye intumbero. Ndazi yuko kuririmba uja muri studio audio ukagira clip video bisaba uburyo wokora ku buryo bwaho. Intumbero ya mbere, motive ya mbere iba kuvuga ubutumwa. Yego hamba kandi rero ibyo bindi bigafata ntuze ya kabiri, volley ya kabiri. Yo gusa ufashe volley yo kuvuga ati je ngira ndabibyaza umusaruro, ngira gusa nibereho ndandaza, nta gikorane witaba cagusa, nta gikorane cyo kuvuga ubutumwa ujamwo, woja gusa mu bintu watsa amahera baguhemba. Mu byo twizera twaba Kristo, impembo yawe wironse ngaha ku isi. Uko mu byo twizera ego turabayeho ngaha ku isi, mugabo hari impembo tuzosanga ibikorwa twakoze hariya iyo tuja ko ngaha siyo maherezo yacu. Aha turi mu rugendo gusa, kandi iyo ngabire mu by'ukuri ntaba ari iwawe. Ni impano Imana iba yaguhaye kugira ngo wubake umubiri wa Kristo. Wubake umubiri wa Kristo, kandi abaririmbyi bene abo usanga ari babandi badaca bugufi. Akaba amaze gusohora album kamwe cyangwa akarimbo kamwe, ntabagica munsi y'uburongozi, agicira bugufi uburongozi bwiwe n'abamwigishije, kuko menya yuko ntawe ushobora gushika atawaho gushikanya. Ntibikunda. Aho uzoca hose haba ari umuntu yahagushikanye. Baravuga ngo igitugu cokura n'igisumbi zosi. Haraho aho ushika hose, aho urimba hose, aho urimbira hose hariho uwahagushikanye. Rero guca bugufi nk'umurimbyi wa gospel sino kwibaza yuko hari ahantu yoba yaraciye ataciye mu ishengero. Yaraciye mu ishengero, turaserva eglise, hama eglise igashigikira ibikorwa dukora. Ikabishikira mu kutugurira indirimbo atari no kwibeye hanitse, kugira gusa ngo umuntu ntazimye ingabire, kuko ibikoresho byose dukora tubikoresha uburyo bw'amahera. Hama kandi bishoboye nuko kuko Imana ntibyonanira yuko kubeshaho. Yego hariho concert wokora ukanahomba, ariko hari umuntu yohezagirwa n'indirimbo yawe imwe akaguhisha umutima wawe wifuza, kandi ataragira no muri concert yawe. Rero ndarakira abaririmbyi kuririmba ni kimwe, ariko biherekeze n'amasengesho no kubaha Imana. Bagize amasengesho bakagira ijambo ry'Imana rigwiriye muri bo, baragira ihishuru. Hari ikindi kintu utabagije, indirimbo zuzi ko zirata kanovera. Ziko zirata kanovera kuko muri gospel ziko zirata kanovera ku buryo utona kwiyumvira yuko ubona heza indirimbo. Akanovera ka gospel mu bisanzwe n'akahe? Aha ni ibyo rero. Akanovera ka gospel uririmba amajambo y'Imana ashobora gutera intege umuntu, ashobora kwirura umuntu, guhumuriza canke kumusubiza intege mu rugendo wadendebukiwe,
ahaguruke, canke indirimbo ishobora kumanura igicu c'ubwiza bw'Imana iyo umuntu agiye guhimbaza no gutazira. Hakabaho n'abantu baririmba indirimbo z'ivuga butumwa, navuga butumwa mugabo bakabicisha mu ndirimbo. Akanovera ka mbere muri ibyo byose nuko uba warahumekewe na mpwemu yera mu kwandika indirimbo, kuko indirimbo yose iba ifise aho iva, nta ndirimbo ikoroka ivuye mu kirere, iba ifise aho iva, amajambo y'indirimbo afise source misi, aba afise aho ava. Uri inspire kuki? Abaririmbyi buno munsi rero benshi afata amajambo yiwawe Gloria, yumvise mu majambo yawe mu ndirimbo yawe, agaca yakorera iyindi ngoma, cyane agafata ingoma yanje yakunze, agaca arondera amajambo acomekamwe, hama ntiyaciye ahantu ahanuza cyangwa asiguza ati wumva indirimbo gute, kuko umuntu wese bujya mu gikorwa aba afise wamubanjirije wamwitangiye imbere. Ati indirimbo ubona gute, amajambo ingene apanze ingene ajanye, wumva ibi byitabiririzo canke aya couple amarofre wumva ajanye, kubera avuga ati naje ndafise 100 byo kuja muri studio, nta muntu nkeneye, reka ngende muri studio, agaca agenda. Hambwa cyo usanga rero nujya mu producteur ariko aramuhanura ingene yoririmba, bati we ntabyo manura je ndabizi, we naguhembye amahera nkorera gusa ibyo nshaka. Ugasanga rero indirimbo rero irapfuye mu muziki, irapfuye mu majambo, irapfuye no muri melody cyane mu njana cyane mu kuririmbwa, irapfuye rero indirimbo ugasanga ntahivuye ntayigeze. Iyo itaguhezagiye wewe ntizohezagira n'abantu, ntizohezagira n'abantu. Hambwa ugasanga abandi rero bariko bariruka competition y'ikintu no kwita ihiganwa, nakayasohoye korale nakayasohoye, ntibadusumba amahera, ntibadusumba kusengera muri eglise nziza cyane kumenyekana, tubasumba amahera reka natwe dusohore. Donc mwihiganwa nakayasohoye nanje nsohore. Ugasanga rero indirimbo nta mavuta zifise, sohora indirimbo ifise amavuta, iyo indirimbo imwe ikarusha album, ikarusha album, mugabo ube uri inspire, ube wahumekewe na mpwemu yera, ube uri umuntu ufise ijambo muri wewe rigwiriye, uri umuntu usenga, iyo usenga ugasoma Bibiliya, umuvuga butumwa iyo bari ko arigisha wowe ukakuramo indirimbo muri ya nyigisho ziwe. Umuntu yovuga umvise umuvuga butumwa mu radio utanamuzi ukumva indirimbo iraje, wowe ugiye gusenga uhereye ukumva indirimbo iraje. Mu kuririmba hari abantu batangura kuronka melody bakarondera amajambo, n'abandi bantu batangura kurondera amajambo karondera melody mu nyuma. Bivana rero nico wahishura. Sasa turahanura ugwaruka gubu guca bugufi no kuyigishwa, kwemera yuko wigishwa. Hama ikindi naco barihuta cyane gukopi. Aha Burundi ndiko ndabona yuko bihuta cyane gukopi indirimbo korokera kuri YouTube no Dimanche ndi ukayumva kuri podium, ntuzi eta ikirere cujya yayiririmbye nicyo ashaka, nicyo agomba gushikako. Usanga rero biriko bikwicira wewe kwitora, kwitahura, kuririmba muri context yawe na identite yawe. Uzokwama gusa ni uririmbye wimita abandi canke nukumva kumva naka namba mwanka nawe aca kwanga. Rero umuntu wese arafise icyo kwita timbre yiwe, arafise ikintu specifique. Tworirimba gospel twese, ariko umuntu wese haraba ashika kunyota usumba abandi. Sasa kurikirana ujya muhora nyene wawe, serva bajya abantu uwaserve ibikwiye, ntiwirondeze ngo serve bose ngo bakweze bose, eka ntobamara. Kandi uko ugenda witora, uko bigenda biduga bisa neza, uzosanga nabajya batakudijera kera batanguye kukumva. Mbega igihe watangura carrière yawe mu muziki, niko navuze carrière yawe mu muziki, wari ufise mu mentor, donc wari ufise umuntu aguhanura mu vyerekeye umuziki, umuntu wisunga soit de ta génération canke yarakuze kuri wewe, byagenda gute? Wakoze cyane. Kenshi nisunga abantu ngaho mu Burundi nyene, ariko
hari uwo mfise nisunga mu gucuranga ibicurangisho no mu kuririmba ndafise uwundi je nakuriye muri Shemeza Music kwa Apotre Apollinaire yego burya yarankorije arankonshinga muri byinshi ku buryo bwaho ntakora indirimbo atabanje kuyumviriza akayipima wati okay sawa kandi yaramfashije kuko naritahuwe hari igihe nashaka kuririmba nkawe hari igihe nashaka kuvuza nkawe wati oya tora ikindi kintu wewe wumva yuko kibira muri wewe tora indi volley abandi bantu bataragira gute batarafata kandi barishimwe kubera ku mu nyuma zacu ubu sigaye ndumva baririmbyi bakomeye bo ngaha mu Burundi bashiramo akantu kumudiho muri album yabo bosohora R&B canke folklore canke ibindi birako kumva mu ndirimbo imwe barashizemo akantu kamayaya canke umudiho w'ikirundi wati kumbe buriya twaracira inzira n'abandi kiri valable abandi bo kwimitako rero muri Shemeza niho nakuriye niho narerewe Apotre Apollinaire yaramfashije cyane kugira ngo natwe tuze dufasha abandi bari nyuma yacu yego mwacasohora indirimbo none ubunye twacazisohora mwafise album mbega umuntu akeneye kuronka indirimbo zanyu yozironka gute hariho point de vente ziri ahantu canke kuri ubu twaheruka mu giteramo muri Tanzania baraduhamagaye barazikunze baraduhamagara muri Tanzania yo twatwaye ama flash kuko abantu benshi bagitunga ama CD ziko zirava ku isoko ariko indirimbo twazifise muri flash hano uzikeneye rero hari zasagutse na hanyene ku cicaro ca 3-in-1 mu Carama Avenue mu nimero 80 flash imwe ya 16 giga ni 20,000 urumva ko ntabwo tuzimye ko flash yonyine igaragara urayigura 15,000 cyangwa 18,000 kuko pa 20,000 rero tuguha indirimbo zose zibona n'izitabona niyo flash ego hama kandi ushaka indirimbo zacu zino kuri YouTube utagomba kutugurira ariko yovuga ati ngomba gusa ndayidownloadinge canke ndayumvirize kuri YouTube yofata link gatanga yego kuri YouTube yacu ziriko ni byiza cyane muvukanye tugushimire nari ndabashimiye cyane yego mukamaguma bagirira neza amina yuzuze ingabirano musanzwe mufise yego murakoze hagarukiye ikiganiro cacu dushimire abari mu buhinga bw'ivyuma la Franzima na Ivonish murakoze